uyu munsi uhambaye mu buzima bw'igihugu cyacu kuko ata gihugu na kimwe gishobora gutera imbere abakibamwo badatanze amakori n'amatagisi. Nico gituma twashaka gufata akanya keza kugira ngo dushimire icesi zina muntu wese yitwararika gutanga amakori n'amatagisi. Mwebwe muri nga rero twikomera amashyi kandi tugakomera amashyi. Gutanga ikori n'amatagisi ni ikimenyetso kigaragaza umutima wo gukunda igihugu. Muntu udatanga ikori ntutanga itagisi ntabwo uri mu rutonde rw'abakunda igihugu, uri mu rutonde rw'abansi igihugu. N'akaryo keza ko gutera intege abadandaza bato bato na kare izo zose zirika zaramaye. Ibanya kuba mwese batumire bahire. Umunsi wahariwe umutangakori mu gihugu cyacu udufasha kuzirikana uruhara rw'umutangakori mu iterambere ry'igihugu cyacu. N'akaryo keza ko kwibukanya akamaro ko gutanga amakori n'amatagisi, kwirimbura, kwikebuka, guhindura ingendo no kubahiriza amategeko. Iyo utanze ikori n'amatagisi uba utanze umuganda wo kubaka igihugu no kugikomeza. Turashima cyane ko abatangakori bagenda biyongera kandi batahura gusumba akamaro ko gutanga ikori. Ibyo bikabonekera mu mafaranga yinjira mu kigega cy'igihugu nk'uko mwabyumvise umukuru w'ikigo cya Obere yabivuze. Byongeye mwomenya ko atagihugu na kimwe ku isi cyateye imbere abene igihugu badatanga amakori n'amatagisi. Kw'isi nzima nta na kimwe. Nicyo tuba tugaye cyane, turagaye cyane abategetse gutanga amakori batayatanga kuko kurangaza cyane kuko umutima mubi kandi bariho. Kuko iyo turakariye cyane abantu bakorera mu mashirahamwe ajanye gutangwa n'amakuru, ico byo mu Faransa telefone mobile. Wewe munsi mugende kwitagaje kuko amakuru dufise ayerekana neza yuko atamutima mufise mwiza wo gutanga amakori kandi ari bwo bwegeranya amafaranga menshi y'abantu. Hari benshi muri bo batuvuze baheraniye amamiliyari menshi abarundi kandi babona amafaranga yacu mu muyaga bakegeranya bagaca biyumvira. Turifuza yuko inzego zibijejwe n'ubushikiranganji bubijejwe mu mezi atarenga 3 ari imbere muzaba bashize ku murongo kugira ngo gahaze kahave kutagaruka.